ndababwira mukibaza ngo ndi umusazi cyangwa se n'ubuvyi, ariko ndazi hano hantu muzohabonera ibintu mutarigera mubona. Agakiza nyako k'ubushobozi n'umuriro wa mpemu yera gafitanye isano n'abijya abarozi n'abapfumu bakora, kubera bobo baratahura isi y'impemu. Nimba umurozi ashobora gutelepotinga akava ahari akaza mu cumbi wawe akagukorera ibyo ashaka agasubira mu cumbi wiwe, wewe n'uyo murozi ninde muntu w'impemu? Naho ukaza ngaho ndumukizwa ndasenga n'umuntu w'impemu ndapomora, you cannot teleport. Ntabwo ushobora no kurwanya n'ubushobozi bw'ijimwe. Ntabwo ushobora no kumenya ko abarozi baguteye, you fight against them and then you are trying to make yourself a great person, umuntu akomeye cyane gose. What you need ni kuguruka amaso yawe ukorere mu isi. So Satani yafashe ibintu byo mu ijuru kubera ko yabigiriye kopi, yarabayeyo aca bihereza abakozi biwe, abapfumu, abarozi. Rero nico gituma bakora bakoreshejwe n'ubushobozi bwabo bagakora ibikorwa byabo. Ni twigere tumenya yuko badutwaye inkomezi bariko barakora ibyo twatekerezwa gukora, natwe amajambo ufise ibisuko, uriya ntabyo afise, uriya ipantaro, uriya nawe yambaye. Nibyo Satani yasigiye abakizwa bakaguma baciraniriza mu nzu y'Imana gusa, baguma baciranira imanza gusa, bakibagira gufata umwanya wo gusenga no kuba developed mu buryo bw'impemu. Hari ibintu bimwe na bimwe we should not care, twita gusa kuba developed.